60 ni abi Cape Town diaspora bavuze bati ko mu gikorwa rusange mu Burundi twari 60 n'abantu bato abi Cape Town twashoboye kugendera abantu bari bafise ubumwe hagati yabo. Twebwe nk'ikinyamakuru vision yacu yitwa Les Beautés de chez nous, ukuvuga ko turi kinyamakuru kigerageza kwerekana ibintu byiza biba mu gihugu cacu tukabishira imbere kandi tukabishigikira. Naho rero turi bato dusanzwe dufise ikinyamakuru gishasha kiracari gishasha nta mwaka kiramara cyitwa Akeza Sport gikorera cyane mu nkino gikorera cyane muri ico gisata kigateza imbere ibijanye n'inkino kiriko kiragerageza gukora ibintu bitari bisanzwe bihari mu gihugu cacu gushigikira inkino gukorana n'abasanzwe batunganya inkino gukorana na equipe nationale intamba mu rugamba n'abandi kugira ngo twerekane ya shusho nziza y'igihugu hanyuma igihugu cacu tugiteza imbere mu buryo umwe wese muca ashoboye. Kuri twebwe rero nk'ikinyamakuru c'inkino bugingo tubonye ko bariko barubaka ikibuga cyambere ciza giteye igomwe gishobora no kuzoba icyambere muri kino gihugu cemewe n'amategeko mpuzamakungu ya FIFA. Twibwiye yuko na hata kinini dufise igikuru n'umutima ubonye aho abantu bariko barakora naho baterera ibuye ribuze igihengeri ryacu wokibona. Rero twibwiye yuko mu vyo dushoboye twoterera bike turaja hamwe rero n'abamenyesha makuru dusanzwe dukorana muri Akeza Sport turaterera uburyo buke dushoboye turegeranya hanyuma turashobora kugera ku mifuko 50 ku vyukuri turavye ivy'abandi batanze ni nkima mu ndobo y'amazi n'ubusa ico twatanze ni gito cyane ariko kuri twebwe igikuru ni ico gikogwa cyo kuja mu bandi cyo gutanga cyo kwibwira tuti uno musi dufise bike reka dutange ivyo dushoboye bike ejo nituronka vyinshi muri wa mutima nyene wo gusabikanya tuze dutange vyinshi. Kuri twebwe twibaza ko niteka ku muntu kugira ico aterereye iyo hariko hakugwa ibintu bizotera iteka igihugu mu gihugu twese tuba turimwo ni gisata dusanzwe dukoreramwo mu ntumbero yacu muri Akeza Sport ni iterambere ry'inkino abakorera muri ico gisata c'inkino abakinyi amafederation inkino n'ibindi mu byo dukora harimo kwerekana inkino ikibibiriraho n'ibindi nk'ivyo rero byose n'ivyoshoboka hatariho ibibuga biba ngombwa rero yuko mu ngendo yose ya muntu yama agerageza kugira icamaze n'icaterereye kugira ngo yerekane ko nimba bisaba kwikorera ibuye yogikorera nimba bisaba gusunika yosunika ejo nivyasaba gutanga uburyo abufise azobutanga uwundi munsi bisavye kubaka ibibuga bikwiye afise uburyo naho nyene yobikora. Rero twebwe kuri twebwe igikuru n'umutima wo gusabikanya wo gushigikira wo kuja mu bandi nuko kugira umuntu anezerwe akavuga ati muri kijya gikorwa cabaye naho noba naterereye gato ariko nanje naraterereye nibaza yuko umuntu hataba yiyumva nkuko atacoba yarakoze. Rero twe muri Akeza twama tugerageza kugira uko dushoboye kugira ngo muri bike dushoboye tugira ico dukoze ni muri yo ntumbero twibwiye yuko igikorwa nk'iki giteye igomwe kitotangura ngo gihere ataco duterereye. Yego nakaye kamukumbure ushobora gutera abandi batwara ama radio canke ibimenyesha makuru nga mu Burundi mu bijanye n'iterambere ry'igihugu. Ibimenyesha makuru mu Burundi buriya nibaza ko bisanzwe bikora igikorwa kitari gito uravye nk'ibimenyesha makuru bikorera ku buhinga ngurukana bumenyi nibaza ko bifise ibice nka 90% ku kumenyekana ku Burundi mu mahanga. Nibaza ko ibimenyesha makuru bisanzwe biri ku kazi gusa uko imisi igenda nuko igihugu gitera imbere igikorwa cacu kirongerekana nisemo dutegereza gufata rikaba rinini. Rero nibaza yuko bamwe bose bariko baraterera mu mice yabo basanzwe barimwo kandi ndazi neza ntakekeranya ko tubandanije gushira hamwe tugakorera hamwe nk'ibimenyesha makuru nk'abamenyesha makuru uruhara rwacu ni runini mu kumenyekanisha igihugu cy'u Burundi kuko
si igihugu kizwi cyane ariko tubishizemo uruhara muri bike dushoboye turashobora kubishikana kure. Rero nibaza ko dusanzwe turiko turakora igihugu kitari gito n'ibindi bimenyesha makuru bitandukanye byo mu gihugu, kandi bazobandanya akamono batera no gukomereza hajya bagejeje no kongereza ingufu. Perezida wa Association Provinciale ya Bujumbura Nahimana Isa Alias Nene, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Naam, tumeona hapa kwenye uwanja wa Inwari hapa Ijumaa mosi kabisa mmeweza kuja hapa kwenye uwanja wa Inwari na mmefanya baadhi ya shughuli mbalimbali na mkaweza kuikabidhi mifuko Federation ya soka kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa Mashujaa ambao ni Inwari. Tuambie idea ilitoka. Na mnaona hii idea imetoka kwenye wanamemba wa AFP wa shirika la mpira la Bujumbura, kwa sababu tulitizama tukaona kama kwanza hii fanikio tumepata liko kwenye mji wa Bujumbura, na sisi lazima tuchangie ingalao kidogo ili tuonekane kama na sisi kuna mkono wetu huko kwa hii uwanja wa mpira. Lakini tunaona ni nyie ndio mmejitokeza mmetoa mifuko. Wengine unawaambia nini? Sio mimi kama president ndio ambao tumefikisha mifuko kwenye kamati ya federation, lakini ni matimu yote na kamati tulijiunga ili tuchangie kidogo kidogo tufikishe hii angalau kidogo, lakini hatujamaliza. Hii ingaliki awamu ya kwanza, pako awamu ya pili itakuja, na pako awamu nyingine tungali tunasubiri ya hizi komine 3 ambao tunashirikiana nazo zitaleta kiwango kingine baadaye. Ujenzi naona unafikia wapi? Unafikia mahala pazuri? Huu ujenzi unaridhisha. Kwa kweli unaridhisha, kwa sababu siku za nyuma kwetu ilikuwa ni aibu kwa Bujumbura, lakini hivi tuko na faraja kubwa sana kuona kama uwanja tayari unaona umefika fasi pazuri, na tunasikia kama tunafurahishwa kabisa na hili jambo. Na beba association ya vijana ambao ni wadogo, na hawa ndio maendeleo ya kesho Burundi, either future ya Burundi. Leo hivi uwanja unamalizika, ni faida kwenu? Ni faida kubwa. Unaona kwenye shirikisho la association ya football ya Bujumbura tuna timu nyingi sana, timu 452. Ukitizama timu 452 pako wale wanaitwa wa chini ya miaka 10, 13, 15, 17, 20 mpaka 23. Unaona ni shirikisho ambalo linaandaa wa vijana wengi sana, wanashika karibu vijana 10,000. Unaona ni sio kazi rahisi, ni kazi kubwa, na kama tumepata hichi kitu hapa, huu uwanja utasaidia na kuboresha na kupa watu motisha, vijana motisha, na mimi kesho nikacheze kwa ule uwanja nionekane. Hii italeta motisha, na ikiwezekana Mungu asaidie tumepata wa kwanza na wa pili, Mungu asaidie tukipata itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu tuna watu wengi sana zaidi. Bado kazi ingaliki hapa kwenye uwanja wa Mashujaa. Unawaambia nini wale ambao wana uwezo wa kujitolea waweze kujitolea? Wale ambao wana uwezo wa kujitolea wasichoke kwa sababu kazi ingaliki ingine kubwa. Tumefikia kwenye awamu ya kwanza hii, pako awamu nyingine lazima watu wajihimize ili tuchangie tumalize huyu uwanja wetu kwa muda ambao utakuwa muda mfupi, uturizishe sisi wote kwa jumla. Asante.